Yezu ati nimwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutarimo mwiteze. Iryo jambo ku munsi nk'uyu wo kwibuka incungu ya demokarasi, nyenicubahiro Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe akiri muto mu myaka yari afise, duca dutegera ico rigomba kutwigisha ingene harimwo inkebuzo kuri twebwe twese tukiri kuri iyi si mu myaka dufise iyo ariyo yose. Imana ishobora kuturengutsa ngo itubaze raporo y'ingene twatunganije ubuzima bwacu n'ingene twatunganirije abandi, kandi vyishobora kubigira igihe icari cyo cose ntibanza kuduteguza. Ukuduteguza ni ukukuzira tubwira ijambo ryayo ryama ridukeburira nyene kuguma turi maso, kugira ngo ntiduhave dusinzira umukondora zosi, ngo duhave twibaza ko tudafise uwaturungitse kuri iyi si. Uyu munsi bakunzi b'Imana, ikituremesha nuko twibuka iyi ncungu ya demokarasi nk'umuntu yari yitunganije neza ubuzima bwiwe, akabwerekeza kugufasha igihugu ciwe ngo citunganye neza kandi gitunganirize neza abaco babane mu mahoro, umwe wese yiyumva ko ari umuntu w'iteka, kandi abaco bose bashobore gusangira ibyiza by'igihugu ata mwana n'ikinono. Indoto ziwe z'Uburundi bushasha twabwirizwa kubaka tugashika ko duciye mu nzira ya demokarasi nico zavuga, kandi zari nziza. Izo ndoto zari nziza, ziguma kandi ari nziza. Nico gituma igihugu camugize incungu, kuko yapfuye azira ikirukuri. Nico gituma kandi twama turiko turakengurukira Imana twebwe abemera, kuko yari yaduhaye neza. Tugasaba rero Imana ko hobandanya haboneka abantu b'intwari nkawe, kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka, Uburundi bwacu bubu bwiteka, buronka amahoro ahagaze ku butungane, Uburundi bwacu bubone kuronka n'iterambere rirama. Mu kwibuka iyi ncungu ya demokarasi kuri twebwe twemera Imana nk'uko iyi ncungu nyene yayemera, ikituremesha kuruta byose nuko yakora ivyo ngaha kw'isi asanzwe yemera Imana. Yari rero mu bategereye ko ngaha kw'isi tuhari nk'aba basuku bafise shebuja ari nico yabashinze, kandi ashobora kuza kubabaza raporo igihe icari cyo cose, nk'uko tuvyumvise muri iyi nkuru nziza y'uyu munsi. Kubaho wemera Imana kandi uyisonera, uzi yuko ufise shobuja uzobwirizwa guha raporo, biradufasha twese, biradufasha rwose kubana neza n'abandi no kurondera amahoro arama muri iyi si yacu. Uratinya n'umuntu atagira ico yemera. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose, Uburundi buzira akarenganyo, Uburundi buzira agasuzuguro, ugutotezanya n'ubwicanyi nk'uko Perezida Melchior Ndadaye yabwifuza. Iyi nkingi y'ukwemera irahambaye, kuko idutuma twama turazirikana ko twese kuri iyi si atakindi turi atari ukuba abasuku basangiye shebuja yabaremanye bose iteka ringana, yagize ico abashinga kandi azokibabaza igihe kigeze, kandi ga ico gihe
ubucemera cyangwa utacemera kizoba nyene. Dusaba Imana ko yobandanya iduha abantu nk'abo kandi bakaza bariyerekana mu gutorera inyishu ibibazo bihanze iki gihugu. Byongeye tubandanye dusaba kugira ngo mwumwe muri twese yiyumve ko Imana yamushinze muri ubu Burundi nk'umusuku wo kugira ngo yubake Uburundi bushasha bw'iteka n'itekane bivyara iterambere risangiwe na bene Burundi bose. Amen. Ego uno munsi itariki 21 Gitugutu ni umunsi wo kunama, ni umunsi wo kwibuka incungu ya demokarasi nyene icubahiro Ndadaye Melchior yagandaguwe azira yuko ashaka gusimbataza demokarasi mu Burundi. Rero no munsi ushitse mu gihe n'ubutungane buheruka kuvuga neza ibyavuye mu rubanza rwariko rurakurikiranwa muri iyi minsi heze guherekeye igandagurwa ryanye n'icubahiro Ndadaye Melchior. Nibutse yuko mu mugambwe Sawanya Frodebu kuvaho nyene icubahiro Ndadaye Melchior agandaguriwe, twituye ubutungane tukaguma tuvuga tuti ni ngombwa urubanza rwa nyene icubahiro Ndadaye Melchior nabo bagandaguwe bari kumwe, kuko bariho baragandaguwe izuba riva. Ubwo rubanza ruja habona rucibwe abarundi bose bahekuwe bamenye ivyo ari vyo. Tware twumvise rero yuko ubutungane bwaraye bushikirije ingingo yuko rucira urubanza abagandaguye nyene icubahiro Ndadaye Melchior. Twebwe mugambwe Sawanya Frodebu turashima cyane leta y'u Burundi kubera ko muri no misi yagize akigoro kaboneka kugira ngo ubwo rubanza rusubigwemwo ruja habona kandi abakoze ico caha bamenyekane. Ni intambwe rero ikomeye ku gihugu, ni intambwe ikomeye ku bucamanza bw'u Burundi, ni intambwe ikomeye barayi bateye. Rero nkuko tubizi neza burya imanza mwenizi nibyo twarumvise ingingo zafashwe, ariko imanza mwenizi turazi neza yuko nk'aba hawe ibihano bashobora kunguruza, barashobora kunguruza. Niko ubutungane bumeze. Twebwe mu mugambwe Sawanya Frodebu twavuze tuti intambwe zose ubutungane buzoba bushitse ku tuzozikurikirana, turabe ibivamwe tubikurikirane, kuko natwe mu mugambwe Sawanya Frodebu turi mu basavye yuko tworonka indishi y'akababaro. Ndetse mbere no mu rubanza rwa mbere twarunguruje tuja muri sentare ntahinyuzwa, urubanza niyo rukiri. Murumva rero yuko intambwe yaraye itewe n'ubutungane burashikiriza ijambo rikomeye. Turarindiriye rero nibizokurikira, kandi urubanza sukurusoma gusa, hari n'ikurikizwa ryago. Hanyuma no kubimenyesha abarundi bose, kuko si leta yonyene yahekuwe, n'abarundi bose bahekuwe. Ni ukuvuga urubanza mwene rukomeye nkuru n'abarundi bose bateza kumenya ivyavuyemwo, ababijejwe bakabimenyesha abarundi bose kugira bategere bumva ivyo ari vyo, kugira ngo nibizokurikira mu buzima bw'igihugu mu misi iza tuze tubifatireko, kugira ngo abarundi basubire baje hamwe, baje mutekano ntangire. Urubanza rudutangura twe twame tuvuga duti urubanza nkuru rubyiza cyane ko abarundi bamenya abagandaguye umukuru w'igihugu, ariko kandi tukavuga duti urubanza nk'ubwo n'urubanza rutegezwa gukorwa mu bwitonzi ntangere, kugira ngo ntiharimo mwejemwo kujaniranya, kurenganya n'ibindi. Iyo rero urubanza ko ubutungane bwigenga, iyo ruciye urubanza twebwe abo ruba ruraba nawe nyene ruba ruraba, tuba turindiriye ngo twumve ko abo ruraba atawidoga avuge yuko urubanza rwiwe rutagenze neza. Twebwe rero ico twama twipfuriza ubutungane nuko ubwo cy'urubanza cyane cyane mu kunywanisha abarundi ntihave habaho urubanza rwa politike rushobora gutuma abarundi basubira inyuma. Mugambwe rero badasigana urubanza iyo ruciwe nivyo twifuza ko urubanza hamenyekana ibyabaye,
abarundi tukabimenya hanyuma uwohanwa agahanwa kugira ngo abarundi bagende bafatana mu nda. Ariko mu kiringo nk'iki twama twibuka ko hapfuye isinzi ry'abarundi nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Umugambwe w'abadasigana ntuhengeshanya kwa musaba ko abagandaguye abo bantu nabo nyene bohanwa kuko baracidegembya bariho kugira ngo abarundi tubandanye dufatana mu nda. Rero twebwe twifuriza ko ubutungane bubandanye butera imbere ariko kandi bugacira imanza bose mu Burundi kugira ngo ntihagire haba umwana n'ikinono kugira ngo n'abakomeretse ku mitima bose babandanye bafatana mu nda kuko umugambwe w'abadasigana uvyama uvyiyumvira kandi bamubisaba. Umugambwe w'abadasigana mu ngingo y'ubutungane ikintu ca mbere twama dushima nuko ingingo iyifashwe y'ubutungane yiciwe neza cyane turayikenguruka tugashima. Icambere dushima nuko urwo rubanza rwaciwe ubu hasigaye kumenya ko uko rwaciwe ryo hasigaye kumenya ko rwaciwe neza atangondagonda yagiye. Abacira urubanza harimo uwaga umugambwe w'abadasigana ipona nivyo ndashobora kuba nk'uno munsi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nkongera nkaba n'umuvugizi wawo iyo nkoze ikosa rija ku mutwe wanje. Nico gituma iyo umuntu rero ahanywe naho yaba yarawutwaye akaba n'umukuru w'igihugu wawo iyo bamwagiriza biboneka agahanwa twebwe umugambwe w'abadasigana tuba tuvuga tuti umugambwe w'abadasigana wama wifuza ubutungane butaraba ijunja n'ijambo ariko buraba ikosa umuntu yakoze ko rero ahanwa igihambaye nuko ivyo amwagiriza vyo ari vyo nico twe twifuza ko guhanwa ngo nuko yabaye umukuru w'igihugu ivyo twe ntitwobibuza ariko ico twifuza nuko ubutungane bukora ataho buhengamiye.